birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko, ariko kandi nyamuneka ari nako duhita twerekera kwa Sebarundi. Ibintu byakomeye ariko kandi bikomeje guca ibintu, bikomeje kuba ibindi bindi nabyo tugiye kuba twinjiramo tuva imuzini muzingo twatotera umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka, cyangwa se tubabwira ibiri kubera mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo amakuru agiye atandukanye. Ariko muraza kunyemerera dusimbukiye no muri za Iran ndetse na za Israel, mwaba imana mwe. Noneho ibikomeje kuba rwose mu mijyi igiye itandukanye byaba mu mujyi wa Iran ndetse na Israel n'ibindi bindi rwose. Abitwa Ayatollah Ali Khamenei bakamejeje ndetse na ba Benjamin Netanyahu, ibintu byamaze kuba ibindi bindi byakomeye. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru navuga aryoshye yo mu masaha yo kugica munsi, munyemere mbanze nisurize abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi badukurikira bari muri Coline Mujejuro, badukurikira bari muri Coline Munanira, bari muri Coline Mulangala, bari hano muri Coline ya Kinazi, bari muri Coline ya Kinigi, badukurikira bari mu makoline agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi tubasanga Bubanza, Gitega, Bujumbura, Kirundo ndetse na za Kibira, tubasanga mu gisate cya Bujumbura cyangwa se mu gisagara cya Bujumbura, tukabasanga mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, bari South Africa, bibere rwose ariya United Kingdom, Amerika, bari mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomoso, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzini muzingo mugiye kunyemerera dusimbukire rwose nyamuneka ahitwa muri Uvira, turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda aturuka. Uwitwa Sebarundi yakamejeje, ingabo nyinshi zimo ziragenda ziyasesekara. Icyitwa Abarundi Coalition ya Wazalendo FDLR bafite ubwoba bwinshi yuko isaha ku isaha intare zasarambwe zaza kuba rwose zikomanga ku marembo y'umujyi wa Uvira. Bimeze bite, byifashe bite? Katuza tubyinjiremo. Uraza gusimbukira hano mu gice cyahitwa za Cibitoke, turebere hamwe ikijyanye n'abasirikare bahadiporoye inzu, ariko ni kuri kote y'Abarundi. Aya makuru nayahawe mu kanya gato rwose ku isaha y'isa moya n'iminota igera kuri 35 n'amasegonda nayavuga. Turaza kuba tubikomozo, turaza gukomoza ku makuru akomeje kugenda aturuka hitwa mu Kibira. Mu Kibira ntabwo icyitwa Katanyama rwose zimo zirashirayo. Ibi byanamaze kugaragara neza yuko hari umuvandimwe wambwiraga ati kubera FDLR zirimo ziraba mu gihugu cy'u Burundi, turabona izinare zasambwe ati zarwaniye mu gice cya Zanoza, cya Zahariya Kamanyora, barwaniye mu bice byano za Goma bahangana n'intare zasambwe. Ati rwose baze kudufasha bagire gutya rwose izinare zasambwe zigira gutya zizenguruke zinaze hati ikintu bita isasu, by'umwihariko umujyi wa Uvira numara kuvamo rwose n'abariya ba FDLR bari mu gihugu cy'u Burundi, aho kugira ngo nabo bajye gukora ibintu bitari byiza cyangwa se bagomeze bapange kuba bakomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nabo babarase babavaneyo. Ese ibi bimeze bite, byifashe bite? Yes, turaze tubyinjiremo, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updating. Baraza kunyemera gato tugaruke kuri CNDD FDD na nuba amatora cyavugisha benshi. Uwitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutaziranda kugarika hari byatangaje, turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice by'ahitwa rwose hano za Bujumbura, turebe uko umutekano uhagaze. Igihugu cy'u Burundi gisanzwe kitari hamwe, kivuga kiti isaha ku isaha dushobora guhura n'ibyago. Gitega inama karundura rukokoma rutura zirakomeje, zikaba ari inama rero zikomeje kugaruka ku kijyanye n'umutekano w'igihugu muri rusange ndetse no kurinda ibikorwa by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, kugira ngo icyitwa izasarambwe zidakoza agati mu ntozi zikinjira mu marembo zikaje gata. Turaza kubikomozo, turaza gukomoza mu bice bigiye bitandukanye tugere tuba updating gatanu kuri gatanu. Utari wakora subscribe nyamuneka rero cyondaho rwose, byondaho kugira ngo ibintu tujye tubibanamo mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Twirukanse cyane, reka duhite twinjira mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko duhere ku kintu kijyanye
n'umujyi wa Uvira. Ni umujyi wa Uvira kugeza amagingo ukomeje kugenda uvugwamo byinshi. Ni umujyi wa Uvira kugeza amagingo ukomeje kugenda rwose ugarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Benshi bati ese izi ntare zasarambwe uyu mujyi wa Uvira ni ikihe kibazo ziri kugira ngo zitawinjiramo, ko buriya bazi ibijyanye n'ubutasi ndetse n'uburyo rwose tekinike na strategike za gisirikare, njye simba mbizi neza. Buriya baba bazi ikibura kugira ngo uyu mujyi wa Uvira bawinjiremo. Rero biri kwibazwa n'abantu benshi bakavuga bati si iby'umujyi wa Uvira byaba bigiye kuba nk'iby'umujyi wa Goma, kuko intare zasarambwe turi kumva tuti zihanganira nabo mu bice bya za Kiriba, zigahanganira nabo ahitwa za Ruvunge, ni mu mihanda yerekeza za Uvira. Bararwanye mu bice bya Sashanje n'ahitwa za Remera, bararwana mu buryo bukomeye. Ariko nyamuneka iyi Uvira igomba kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba kugeza amagingo aya. Ntabwo bari barenga ahitwa za Kiriba, ariko ngo mu buryo bw'ubutasi ngo hari ukuntu buriya ngo isaha n'isaha ngo dushobora kumva tukajya kumva nyamuneka rwose. Ariko ikibazo ni uko n'ubundi na bamwe mu bari mu gisirikare cy'u Burundi cyangwa se mu cya FDL cyangwa mu cya Wazalendo ari nabo bitangira amakuru. Ubundi buriya ngo intare zasarambwe ngo nta nubwo zijya zigombera ubutasi, reka rwose. Ngo bajya kumva bakajya kumva nk'amakuru aturutse rwose muri enewo zima Abarundi araje ngo ba. Rero rwose birumvikana yuko rwose ku kijyanye n'ubutasi bo nta nubwo bagomba kuvuga ngo barohereza abasirikare bajye gutata cyangwa se iki n'iki. Gusa nabyo ntibyabura, ariko nyamuneka ibi rwose nta nubwo rwose babigombera. Yes, ni ukuvuga ngo rero ubwo ngubwo rwose abaturage ndetse n'abakunzi b'izi ntare zasarambwe bategereje kumva zaba ziri mu mujyi wa Uvira. Deployment hagati ku mpande zombi zirakomeje. Abenshi bati intare zasarambwe isaha n'isaha turaza kumva ziri mu marembo, abandi batereka dutegereze. Ubwo rero turategereje kugira ngo tumenye ese bimeze bite. Ubwo Uvira iracyarimo icyitwa coalition ya Wazalendo, FDL, Abarundi ndetse na FARDC muri rusange. Reka bitunabiveho gusa impande zombi icyo mumenya icyo mugomba kumenya zirimo ziradeployinga mu buryo navuga ko budasanzwe. Ahubwo tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka hano i Bujumbura indani rwagati. Ni Katanyama n'ubundi z'aba FDL hano mu mashyamba za Kibira zikomeje imyitozo n'ahitwa za Mbandaka. Izi Katanyama zikaba zirimo zikora imyitozo, ariko mu kanya gato mujye mumenya ko mba ngiye kuhasigiramo gato ibyo mu Burusiya, kuko hari umuvandimwe wampaye ubusesenguzi ndetse n'amakuru kuri ino ntambara uri mu gihugu rwose cya Kenya. Mba ngiye kubasigiramo kuko n'umwe mu bantu babikurikiranira hafi. Ni ukuvuga ngo rero twirukanse cyane ahangaha rwose mu bice bya za Kibira, muri ibi bice bya hano muri za Cibitoki. Amakuru aremeza ko icyitwa n'ubundi zikatanyama nazo zikomeje kugenda ziyakora imyitozo, ndetse zikaba zifatanyije babandi twita abanyabitenge bo kwa General Neva. Tujya tuvuga abanyabitenge mujye mwumva icyitwa imbonyakure. Ni ukuvuga ngo rero barimo barakora buri kimwe cyose kugira ngo ibi bice byaza hano nabyo bibe byagira umutekano, ndetse namwe mu basirikare n'ubundi bakomeze bahava bajya mu bice bya za Uvira. Ariko n'ubundi nyamuneka ugasanga ibi byose n'ubundi bikomeje kugenda biba ibindi bindi, ugasanga nyamuneka ibintu rwose isaha ku isaha bikomeje kugenda bizamba mu buryo navuga ko budasanzwe. Ugasanga kwataka hagati ku mpande zombi ntabwo kwari kwashoboka. Buri wese aracyafite ubwoba bwo kuba yakataka mugenzi we, birumvikana. Ngira ngo rero ibi ntabwo turi bubikomeze n'ubundi by'imyiteguro idasanzwe ndetse n'imyitozo. N'ubundi turabizi ko igihugu cy'u Burundi rwose cyamaze kuba gihakaye ikomeye FDL. Reka ahubwo twigarukire i Bujumbura. I Bujumbura hari gukorwa inama nyinshi, ariko inama zikwibwaho ni izijyanye no kuba uwitwa General Neva agomba gutsinda amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ase aya matora azayatsinda? Amatora y'abadepite yajemo ubujura, ubusambo, gutura ubugegera. Abantu turababwira tuti nyamara aya matora uwitwa General Neva depite ashaka niwe ugomba kujyaho. Abantu barabipinga, ariko na n'ubu rwose biracyaca impaka kugezaho inama zikomeje guterana hitwa za Gitega aziga kuri ibi bintu. Birumvikana yuko rero nabyo ari bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bihindura isura. Na n'ubu biracyavugisha benshi iby'amatora, natwe tutari twasobanukirwa tuti
bimeze bite muri rusange. Umutekano ukomeje gukazwa mu mujyi wa Bujumbura, ari nako bikanga icyitwa Lady Tabara ati rwose nyamara uyu mutwe wavuze yuko ugomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi hariho demokarasi nziza igendera ku kijyanye n'iterambere ry'abaturage, ku kijyanye no kuyobora kwiza. Ubwo rwose amakuru atugeraho bahora bikanga yuko isaha ku isaha rwose bashobora kwinjira muri ibi bice, by'umwihariko bakaba bakora ibitendo bikomeye cyane. Nako ikibuga cy'indege kirindwa, ndetse no kuri radio na televiziyo muzi ko iki gihugu cy'u Burundi kimaze igihe kivugwavugwamo za kudeta rwose zagiye zigihusha. Nyamuneka iminota mike cyane reka tubasigiremo ibiri kuba hirya no hino, gusa umuvandimwe numvisha avanga, ariko muze kumukurikira. Imiryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, iyo twakwita school born, izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Cyo gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèse. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Burusiya, Bushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwe akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu bashiramwo akaboko, kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Burusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, kakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord, mu Senegal bita retiraillere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi babanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira, tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme, vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 holocaust, genocide yo mu Rwanda
jenoside y'Uburundi n'izindi jenoside zagiye ziba ku mugabane zagiye ziva muri ivyo bitekerezo vy'irondakoko ingengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira kababwira ati reka banyapolitiki ikoresha ibintu vy'amoko muri politike. Ukoresha ibintu vy'amoko muri politike aba yarabuze ico twakwita projet de societe ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere, kuko ico dukeneye abantu bose ni turumva ko M23 ikivi ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setape yashizweho n'ababirigi badukoloniza, kuko babona yuko mu gihe twokwibanda ku bijanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Nico gituma bagerageje uburyo bwose abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo n'u Burundi batashoboye kuba bo kumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane na cane cane murabona yuko mu Burundi igihe cyose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri, zari zarashinze imizi muri ivyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage bahatuye bari domeme kushe n'abaturage batuye mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo rero byatumye babazungu muri ya politike yabo ya diviser pour régner baguma bagerageza bakoresheje embassy zabo n'amapolitike yabo afatiye ku mfashanyo n'ubushobozi bwo gutora abaperezida no kubashiraho uko bigombeye, ndetse uwagiyeho nabo batamugomba bakamugerageza kumutera ubwoba canke kumuhatira ko ategerezwa kwemera ivyo abo bakoroni bifuza bakoresheje imfashanyo n'ayandi materabwoba bagerageza kubashirako kugira ngo bakomeze kuyoboka wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Rero nico gituma nkunda kuvuga ngo iyo mitego yose mu gihe twebwe abaka karere, abo muri Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforma abakozi gusa, atari systeme yo guforma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya ivyo mu gihe tutarabitahura birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye batahure inkomoko z'indyane, kandi ko izindyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane, babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemwo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima
ku muyobozi w'u Rwanda. Nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura mesaje yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura mesaje ya Perezida Kagame, niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu cy'u Rwanda nyuma ya jenoside, akacubaka kikavaho cyari kiri kikaba kigeze aho kiri uno munsi, kikaba ari igihugu kivugangwa kandi cyubahwa mu makungu, igihugu carutumwako mu makonferansi akomakomeye n'amanama ahambaye y'isi. Nibaza yuko ahubwo abategetsi nka Tshisekedi, abategetsi nka Ndayishimiye, abategetsi nka Samia Suluhu, aho guhagarara ngo bagwanye perezida w'u Rwanda n'ibitekerezo byiwe, ahubwo bari bakwiye kumwigiraho, bakamwigiraho, mbere na Kenya ikamwigiraho, n'ibindi bihugu byo muri East Africa bikamwigiraho, Somalia ikamwigiraho, cyane cyane mu majambo yiwe akunda kuvuga, niyo dukwiye gushira ku mutima, tukamenya uko twoyashira mu ngiro, cyane cyane nk'igihe atanguze ya politike ivuga ngo ndi umunyarwanda. Yatanguza politiki ivuga ngo ni umunyarwanda, sinzi ko abarundi abanyarwanda buba baratahuye iyo message. Kwari kuvuga ngo mwebwe abatswe identite, mukabeshwa ko muri abahutu, mukabeshwa ko muri abatutsi, mukabeshwa ko muri abatwa. Ivyo ni binyoma. Igihugu ntigishobora kubakwa ku kinyoma. Burya ibihugu bijya bikomakomeye vya Amerika, vy'Uburayi, byari bigizwe n'abantu bavuye mu bihugu byinshi, baba imigra bavuye mu bihugu byinshi, bavuye mu makontina menshi nka Amerika. Hari hakwiriye ko bagira urufatiro bubakiramwo la societe americaine. Byari gutuma abahindi, abari bavuye mu Burayi, abari bavuye muri Afrika, abari basanzwe muri Amerika, bategerezwa kubana mu mahoro. Hategerezwa kuba urufatiro runaka rwari gutuma iyo communauté yari très diversifiée ishobora kubana mu mahoro, bakubaka igihugu c'igihangange, buri wese akoresheje ubuhinga bw'igihugu yavuyemo n'akarere yavuyemo. Ivyo rero byagomba kutubera akarorero. Burya rero aho Perezida Paul Kagame yavuga ati shiraho politiki ya ndi umunyarwanda, yagomba kugarura identite mu banyarwanda. Umunyarwanda wese yumve yuko biriya bintu ngo by'abahutu, by'abatutsi, by'abatwa ari ibintu byataye igihe, byari basé sur les classes sociales, ataho bihuriye n'ibijanye n'ibintu twita amoko. Kuko twarabivuze iyo tuvuga amoko, n'abantu tembera nko muri Uganda, tembera nko mu bindi bihugu nka Kenya, uzosanga ibintu by'amoko ari ibintu usanga abantu bafite ururimi rwabo, imico yabo, umwami wabo, ugaca usanga rero abo bantu barashobora kuvuga ngo ni amoko. Ariko twebwe mu gihe duhuje imico, duhuje ururimi, twari dufite umwami umwe, haba mu Rwanda haba mu Burundi, ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'amoko ntabwo bishobora kuvuga. Mbere dufatiye ku rurimi, ugombye kuvuga ngo nk'ubwoko bwacu muri aka karere, mu Rwanda, mu Burundi, shira kubuha, uve Igoma ugere uve Kigoma muri Tanzania ugere Bukoba. Hariya hose n'ahantu bavuga ururimi twumvikana, nubwo citwa igihe ariko ni ururimi twumvikana. Cuva mu Burundi mu Rwanda, ugende Ubukiga, ugende Bufumbira, ugende mu Bahima bari hano muri Uganda, ugende mu bice bitandukanye,
aho usanga hose mu banyarwanda turazi ko hari abantu umugwi w'abanyarwanda uri hano mu bice bya Uganda bose tuvuga ururimi rumwe, ni ukuvuga ngo abo bose turi ubwoko bumwe. Ucushirako abanyamurenge, ucushirako bari abantu muri za Masisi, za Rucuru, ugende winjira mu bice bya Warikare, hariya hose hariho abantu benshi, imigwi y'abantu benshi, imirara y'abantu benshi, cyangwa ibyo twakwita retribi, bavuga ururimi turiko turavuga. Murabona rero ni igihugu kininiya n'igice kininiya, twovuga ngo turiko turavuga ibyo by'amoko twoshiramwo abo bose twavuga ko turi ubwoko bumwe. Rero ariko icyo tugomba kumenya ni iki, nuko ibyo bintu by'amoko by'amatribi n'ibintu ataco bimaze, n'ibintu nta gihugu na kimwe cyubatswe n'ibyo bintu atari uko ahubwo byagiye bizana amakimbirane n'ubwicanyi hagati y'abantu, si muri aka karere kacu gusa, ni mu isi yose, ni Burayi, no mwumva muri ziriya za Isirayeli no muri Amerika, murumva ko abirabure hariho n'ubagifite izo ideology z'amarasizme, ibyo byose bigatuma abantu basamara, ahubwo ntibaje ku kivi cyo gushakisha rya terambere, ari byo bisubizo bya bibazo dufite inyoko muntu. Rero nico gituma abantu vuga ngo ntibatahuye ngo bige. Burya inyigisho ya ndi umunyarwanda ni inyigisho yo kongera kugarurira identite abanyarwanda bakongera kumva ko ari abanyarwanda, abarundi bakumva ko identite yabo ni abarundi, ibyo bintu by'amoko bigafutwa. Turabona ko hari aho byagiye bishyirwa mu mategeko nk'itegeko ry'u Burundi, ibyo twakwita ngo amakoro darusha, ibyo twakwita ngo ubumwe bw'abarundi, ibyo twakwita n'ibintu byagiye bitsimbataza izo ngengabitekerezo z'amoko. Mu gihe turi muri ibyo bitekerezo bitagira umumaro, ya terambere twifuza, ya food security twifuza, wa mutekano twifuza, ya mashure ari mu buhinga, ari reforme ajanye n'ubuhinga n'iterambere n'ibyo bwa innovation, bya industry, ivy'amafactories, amatekinoloji, ibyo byo gukora ibigwanisho byo kurinda umutekano w'ubutunzi bw'ibihugu byacu, ntituzobirongera umwanya tukiri muri iyo mitego baduteze. Nico gituma navuze mu ntango, nagomba kuvuga ngo Uburundi, u Rwanda ni ibihugu twovuga ko ari amahasa. Rero icyo twakwita twin countries, ibyo rero nibyo bigomba kwerekana ko perezida w'Uburundi, perezida w'u Rwanda, ryaterambere nimba turyifuza, n'abantu bagomba gufatana mu nda tukareka ibyo bintu. Mbega u Rwanda rwatera Uburundi ngo rufate hehe ko hari gato? Mbega Uburundi bwatera u Rwanda ngo rwigarurire intara yihe? Nico gituma rero ahubwo Uburundi n'u Rwanda bari bakwiye gufatana mu nda, bakareba ukuntu bagura muri Kongo, twagura muri Tanzania, kuva Kigoma kugera Bukoba, n'ahantu bumva runo rurimi rwacu, n'ahantu dusangiye imico. Nimba ari intambara zogira insobanuro zoba arizo, ariko navyo intambara nta nyungu n'imwe ifite. Ahubwo twebwe nk'uduhugu duto tugomba kwagura mu mutwe, tukabona uburyo tutegerezwa kwexploiter les opportunités ziri muri ibi bihugu bininiya bidukikije, Kongo, Uganda, Tanzania. Murabona n'ibihugu bidukikije bininiya birimwo ubutunzi bwinshi. Tugomba gukura mu mutwe kugira ngo abategetsi b'ibihugu byacu ahubwo bamenye uko batekinga advantage on opportunities ziri muri ibyo bihugu.
nayo ibi byo kuvuga ngo intambara z'akarere ngo ibiki, ibyo bintu atari umuntu atagira ubwenge, atari umuntu yasaze, atari umuntu yataye umutwe, nta muntu yoja muri izo ntambara ngo intambara z'akarere, ahubwo dufatane umugozi umwe twubake East Africa ibe igihangange, kuko amapeteroli, amazahabu, amadiyama, ibintu, isi y'ubuhinzi, amazi, ubworozi bishobora gukorwa muri ibi bihugu byacu byogaburira isi nzima. Reka rero tureke guta umwanya, dateye akambo abaperezida bayoboye East Africa bareke kudutesha umwanya, babundaraye ku nyungu zabo, babundaraye ku bitekerezo byabo bipfuye, abandi bari au service de neocolonialisme, kuko iyo uzana ibintu by'amacakubiri ukazana ibintu by'intambara zifatiye ku moko, ku mipaka, ugafunga imipaka, ukugarana abaturage bawe ntibashobore gutembera cyangwa bagire umwidegemvyo yo gukora ibikorwa byabo, niyumvira yuko ubwo n'ubusazi. Rero nico gituma ibihugu byacu nibikeneye abaperezida babasazi bagwaye mu mutwe bibijuja, ahubwo dukeneye abaperezida babona kure, babona opportunité, butunzi, le sous-sol il très riche, dukwiye ko exploit, akaba ariyo ntambara bagwana bakaja hamwe, kugira ngo ibyo bitume buri muryango, buri family ibona ibyo kurya bihagije, ibona aho kuba, abantu bavugwa kuri gusa, abantu biga amashuri kuri gusa kugeza za universite. Turebye ubutunzi buri muri aka karere ka East Africa, ibyo byose birashoboka. Ariko nitwahubira muri ibi bintu ngo intambara, ngo amoko, ngo ibiki, nagomba ndababwire yuko ibi bintu c'est une honte pour East Africa. Nico gituma rero nongeye gutera akamo ka nyuma abayobozi bakuru b'ibihugu byo muri East Africa, ahubwo baje hamwe, na cyane cyane twebwe Uburundi n'u Rwanda, gufatana mu nda, kuba hamwe, kuvuga ijambo rimwe. Ivyo nivyo byotuma twebwe uduhugu duto duto twagiye ducagagurwa ko amateritware yacu agatwagwa mu bindi bihugu, dukwiye kwiga ahubwo ubwenge n'ubushishozi bw'ukuntu abaturage bacu batekinga advantage on opportunities ziri muri ibi bihugu bya East Africa. Nako kamo nagomba gutera igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, bahagarike indyane, bahagarike amapolitike y'ibinyoma n'ibintu bitumvikana. Nimba umuntu yananiwe kuyobora igihugu, natekane abisa abandi bafite ibitekerezo bizima byo kuyobora ibihugu no guteza imbere ibihugu. Nayo Burundi ngo buriko burondera niyo mbare, ngo iki bakamara imyaka hafi 5-6 irenga ngo barimo barondera niyo mbare, ngo niwe ngo ababujije iterambere, ngo ni watumye igitoro kitaboneka, ngo ni watumye abaturage batihaza mu bifungurwa mu Burundi. Ugaca usanga ivyo bintu ntawe ukwiye kubiha amatwi, ivyo bintu ntawe ukwiye kuvyumviriza. Ibyo bintu abarundi barakwiye kumenya politike y'ikinyoma bakayiva inyuma, kuko biragaragara abantu bategetse Uburundi kuva ku matora ya mbere yabaye mu mwidegemvyo ahuje muri multipartism, ndavuga kuva muri mu 1993, nubwo bitagenze neza ivyakurikiye, ariko biraboneka yuko abategetsi bagiye bakurikirana kuva ico gihe, kuva inyuma ya Ndadaye kugera uno munsi, batigeze barondera ineza y'umurundi, ahubwo barondeye kuzuza inda zabo, kwirundaniriza ubutunzi, bituma wa muturage arakena bimwe vya nyuma. Nico gituma rero abarundi
bakwiye kuba maso. Imyaka 20 ishize turi muri politike isa n'iya demokarasi, isa n'iy'amatora, ariko turabona ko ibi gihugu c'u Burundi casubiye inyuma mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ibintu bitari bikeya. Intambwe u Rwanda rwageze ko twebwe tuba twarayirenze, ariko none murabona turi inyuma cyane. Rero icyo mpanura nuko Uburundi guhagarika politiki y'amakimbirane. Nimba Ndayishimiye yarananiye gutwara akaguma besha Uburundi ngo hari u Rwanda, ngo hari M23, ngo hari ibiki, ngo hari Red Tabara, ibyo bintu nabireke naceceke. Nimba byaramunaniye kuyobora igihugu, abise abandi babishoboye kuyobora batafite ivyitwazo. Noneho buhoho ngo intambara ngo y'akarere, ubwo agomba gukwegera umuriro Uburundi bwose. Nka ya Satani yacigwa urubanza rwo guterwa mu muriro, ikavuga ngo uyu muriro sinawugwamwo jenyene, reka ndondera abandi bantu tugwanemwo. Nico gituma rero nongera gutera kama Abarundi, tera kamo Ndayishimiye, nimba yogarura akenge izo politike z'intambara, izo politike ngo Red Tabara se nibandi, ntashobora kwicarana nabo bakaganira, bakaza nabo bagakina politike mu mwidegembye mu gihugu c'u Burundi mu mahoro, atawe batutse, atawe bisha, atamigumuko, bakumvikana ko umuntu wari we wese akwiye kugira politike. Ibyo bintu byo kugaranira abantu hanze ngo bakubise amakudeta, ngo bagize nte, ibyo bintu nibabireke. Ntabwo bikwiye kuba impamvu yo gutuma Uburundi buguma perpetuellement dans des conflits zitagira izina. Nabo nyene bavuye mu ishamba, ibyo bakoze, ibyaha bakoze, abo bishe za Bugendane, babanyeshure bibuta, babanyamurenge, ntawe uriko arabiruka inyuma. Nico gituma rero bakwiye kugira nte, gushira ineza y'amahoro, la priorité à la paix, kurusha ibintu byo gushishikara umuntu yarimanta de conflits inédites, de conflits zitumvikana zitagira umumaro, bigatuma urubyiruko, abana bacu bariko baravuka ubu atakazoza babona imbere. Nico nagomba kuvuga, ariko nereka Abarundi, Abanyarwanda, nta mipaka ikwiye kugurugwa, imipaka ikwiye kugurugwa, imipaka ikwiye ahubwo no kuvanwaho, twese tugakorera hamwe, kuko turi ubwoko bumwe, turi ururimi rumwe, dufite imico imwe, twarashakanye, dufite imiryango hirya no hino. Nico gituma ibyo bitekerezo byo kugara imipaka, mbega ziyugarana kugeza ryari? Aziyugarana Abarundi kugeza ryari? Nico gituma ibyo bintu, izo mpamvu avuga ntabwo zifite zumvikana, ntabwo zifite essence. Nico gituma rero intego ni yayindi, twese twunga ubumwe, tubumwe, tugire one Africa, one vision. Abatunganya ubugingo bwanyu, abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu, bashiramwo akaboko
kuko ubutunzi buri mu gihugu cya Kongo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu bya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira